tuje mu buryo bwo gufasha. Please baby. Baby please. Uramuzi? Baby please. I don't know. Please baby. Narinda kurindiriye sheri please. Please sheri. Please sheri. Ndakwanza ndaize kwa security. Sinorindira. Aba security. Tumalize kwa security. Ndio tutakora interview ngapo. Madufatira ishugo ndabigusabye. Yake na. Arahisa ni bibi yake. Koresha umwanya na bibi yake. Security fato mkuu. Tukinge kwanza. Kukibuga mzee. Please. Lekamanza musome. Mpaka najua kama atakuja nijua aliniambia. Cause ni juni sita kutaka show kila mtu. Lakini mimi najua kitu naongea tu sana. Na kuma SMS yetu inaonekana tuko tu pamoja. Mimi sio mgonjwa nitoke nyumbani nishike taxi ya 20,000 nije nimpokee mtu mwenye siongeagi naye. Acha nsaba mayirongo agure intuzenya ishugwe. Kumba gomba kuri John K. Ndabizi ko mbibonye namukurikiye pore. Agura ishugwe ndabibona ari gusa tumwize. Uyansanze no mwizeye ariko ntiturabana. Azoshikira kuri Leoporo gabikira Maria nukuri nanje nzogenda ndamwakire nahora ndamubona mu mafilime bikira Maria cyukuri nyoko ikintu cyambere kizoba kimuzanye ni ikintu kijanye n'ibintu bya filime no guteza imbere impano na cyane cyane ku bakinyi ba filime yewe bikira Maria nagoma mazinda babwire gituma twaje ngaha mu Burundi kuri no munsi mu mwaka wahera ndibaza benshi barabonye ko twakoze audition dushaka kurondera impano ziri mu gihugu cy'u Burundi kugira turabukuntu twakorana filme nabo twarakoze filme zibiri n'abantu bari bacaguwe hanyuma turasubira muri Oscar ariko twapanze gukora filme zishika kuri 3 ariko ibintu ntivyagenze nkuko twabishaka. Rero maze gushika muri Australia nabandangije nshira focus cyane mu bintu vya famille hama ndosubira ndaraba ndabona ati bado hariho ikintu tutarakora twarashaka gufasha cyane impano ziri mu Burundi kandi ni nyinshi cyane. Rero kwaje tuvuga ati reka tugaruke turabe yuko twakora iyindi projet yo gufasha abantu bafite tala muri filme na comedy. Ariko dushobora gufasha abantu bose baje muri audition kubera ni benshi cyane kandi ico dushaka gukora muri no rugendo no gufata mu mugongo abakinyi bashika kuri 4 abakinyi ba filme harimo n'aba comedy mbo ukuntu tugiye gucagura tuzocagura babiri bavuye muri audition bari bacaguye muri audition turafise groupe yabo tuzora muri iyo groupe tuvuga ati aba nibo ducaguye dutangurana gukora ico gikorwa hanyuma duhejeje gucagura abo muri groupe cyatugana ducagure abandi batari muri groupe ariko bafise tara kwira nabo nyene baronka ayo mashance yo gucaguka kugira bashigikigwe abo kuntu tuzobacagura tuzopublia numero ya WhatsApp
umuntu ahari hose avyiyumvisemo azokora video yerekane impano yiwe, hama niya cagugwa azohamagagwa tubonane, hama tutangure kumufasha uko dushoboye kose. Muko tuzofasha ntabwo tuvuze ati turamusinye muri contrat cyangwa turamushize muri label ibintu nk'ivyo, no. Cyo tugiye gukora tuzobafasha uko dushoboye kose turi nyuma yabo amezi 6. Ayo mezi 6 amaze guhera, umuntu hazoba hageze ko ashobora nawe nyene kwibandanya yifashe yamaze kumenya vyose. Rero uburyo tugiye gufashamo nubu, uwa uzocagurwa tuzobanza tumwereke ukuntu ashobora kwifata nk'umustar, nk'umuntu afise talent. Tumurondera ibiganiro mu ma media atandukanye, tumwegishe gukoresha Instagram, Facebook, YouTube n'amadafise izo konte tuzimwugururire, twongere tubimufashemo. Hanyuma tuzokongera tubabwire bagende kurondera stories canke filime bashaka gukina, hama twebwe tuzozifinansa, turondera uburyo bwo kuzikora, tubarondera aba cameraman, aba soundman, aba editor, byose dushira hamwe hama filime ikogwe. Iyo filime azoba ari iwabo, ntabwo azoba ari iwacu, azoba ari iwabo, kama twongere tubereke n'inzira bashobora gukoresha kugira izo filime zabo zishike imbere. Nimba tuzokora filime imwe canke zibiri muri amezi 6, bizovana n'ukuntu umwanya uri kuragenda, ariko après y'ayo mezi 6 ndizeye cyane yuko umuntu wese tsoba twasinye rwati tumufashe azoshobora kwiteza imbere badaye. Hama ayo mezi 6 amaze guhera, cyo dufata muri babandi bari barungitse twatu video batacaguwe, twongere dusubiremo tucagure abandi 4. No kuvuga The Light of Africa sohora ducagura abantu 4 dufasha buri amezi 6. No kuvuga abantu 8 mu kwezi. Muno mwanya tuje uruno rugendo mfashe, ntabwo ari urugendo rw'iwanje cyangwa gukora filime ziwanje, tuje mu buryo bwo gufasha. Hey baby. Tuje mu buryo bwo gufasha. Please baby. Baby please. Ramos. Baby please. I don't know. Please baby. Narinda kurindiriye sheri, please. Please sheri. Please sheri. Ndakwaza inaize kwa Sinorindira. Aba security. Tumalize kwa security. Ndio tutakora interview ngaho. Madufatire ishugo ndabigusabye. Sa ni bibi yake. Koresha umwanya na bibi yake. Security fata umukuru. Tukinge kwanza. Hapana. Kumbuka mzee. Aramupana. Please. Reka manza musome. Okay. Sorry guys, sorry. Bo kibazo cyawe, uru rugendo mfashe ntabwo ari urugendo rwo gukora filime ziwanje, n'urugendo mfashe rwo gufasha abantu bakiri hasi cyane, kubera hari abantu bafite impano benshi cyane ariko bakabura aho bazerekanira n'ukuntu biteza imbere. Cops Enemy niyo filime novuga ati niyo filime ya mbere twakoze nziza, yarahesheje icubahiro cyane u Burundi, kubera igihugu cyose bagiye kwira baravuga ati ya filime yakozwe n'umurundi, irimwe umurundi ni y'abarundi, ni filime kandi ni filime y'akarorero n'ibihugu byinshi byo muri Afrika badashobora no gukompara. Ikintu bagenda nako bagije bakunda cyane ku president Tanzania ku Burundi. Singo ndashaka ku president Tanzania. Ndakunda cyane u Burundi gusumba. Tanzania niho nakuriye. Ego. Ariko twabonye nyamakuru kwandika ko Tanzania wacu yakinye filime nziza. Ego. Burundi naho nyene. Bo muri Tanzania ukuntu bameze, iyo bamaze kubona umuntu ariko arakora neza barashaka kumwikwegerako. Reko wabanye twakoranye na Wema Sepetu, Auntie Ezekiel, Stanley Musungu, turakora na Duma, kandi twakoze filime nyinshi. Barashaka cyane ko umuntu ariko arakora neza aba a represent Tanzania, kubera Tanzania baziko biyemera cyane. Yego. Ariko jewe iyo mvuze ati ngoma nandikishe newspaper canke ngire media tour, u Burundi bwo bwa mbere. Ikintu cyakwanditse cyane film mu Burundi urakibona. Yego. Imigambi yo kuzana studio cyane.
studio iri kiraza kubera abana bantu ko dushaka gufasha dushaka ko bakora bakiga bakongera bagatera imbere again twazana studio tuvuga ati dukore something big tuzokora n'abantu baza babizi cyane gose dukora ibintu vyiza bi represent igihugu. Zinajya muri East Africa ubona gute? Izina ryanje muri East Africa riko riraza ni John K, benshi bararizi abatarizi nabo bararimenya buke buke. Aha ugiye kuraba impano ziri hanze n'iziri ngaha mu Burundi urabona yuko abana b'u Burundi nabo bashoboye. Barashoboye cyane gose kubera twarakoresheje audition turaraba impano ziri mu Burundi haje abantu benshi cyane kandi bakoze neza cyane. Ikibazo cyanyuma cyengenda ndarusha. James akabazo ivyatuzanye mbona umengo vyahindukiye gatoyi petetre we tuzokuronka uruwacu tuzokurondera buke buke ariko tumanze kwanza duheze kwanza ikibazo uyu mwana w'abakobwa aje aguha amashugwe umutama mwatatse ngo inkwano ngo zizosubizwa ivyo je ndabizi nka vya bigano vy'ama content ariko je ndabibonye realite narindi ari hejuru ndabonye realite je nshaka kuduha umuco kwanza kurujyamo n'abakobwa kumuzi canke utamuzi. Icambere na mbere ujya sindamuzi sindiga ndamuvugisha nimba maze kundungira nka message kuri Facebook canke Instagram sinzi ariko just nubwa mbere ndamubona kandi je ndafise umugore kandi ndamukunda umugore wanje kandi dufitaniye n'umwana kandi ndama namupostinze misi yose sinci umugore wanje nyuma byo n'ibinabaho yego murakoze ariko uri intwari je ndakuzi nk'intwari iki kibazo cabaye wacirengaje cyane mu gihe wari kuraba ukungene umanze ukakiriyariza bigahera ariko wavyirengagije wagumye wihuriye ubandanye ibindi kuna yuko abantu bari kwadukurikirana bo bibona mu yindi shusho ga John K ubona yuko umengo sico catuzanye icatuzanye ngaha ni ibituko turavugira ngaha ivyo bindi je gutuma secretary yabaye kure bari kumutwara hakiri kare murakoze cyane. Okay, my name is Star Boy the Ship from Star TV. I'm the CEO of Star TV. Kandi je sango ndongo ikinyamakuru cha Star TV. Yeah. Firstly, welcome in our country. Thank you. Kubera ko ni igihugu ciwawe kandi igihugu ukunda ni igihugu nuko ko wataye mu ruzogi. Ndabona uwo bita Joaquin Smith all the way from Inkinzo TV. Neza na neza umwe mu bakinyi ba filime dufise babikora neza cyane bamaze gukora featuring zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu biranugwanugwa ko agiye kujayo. Joaquin Smith muri no mwanya maziki hano ni igiki kintu tuba cyatumye azano nashashane ko twabonye badge abantu bambaye ziri ko foto yiwawe ndetse na foto yiwe ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri nafuwa pasa mu rukino mwaragize ibintu byanyu bya audition muragira competition muratora abantu bashoboye none arindi cyo gige mwakora iyo competition ariko mwaratuye abantu muranakina binavuga yuko iyo filme yari kuja ahagaragara habuze iki kugira iyo filme kugira tuyibone nk'abantu ko ariko turakurikirana bya bikorwa mbega iyo filme izo ahagaragara canke mwabaye muvuga ati ivyo bitiwe reka dutegura ibindi byo muri kazoza mwakoze. Okay, kibazo ca mbere wabajije Joaquin ni mu brother. Joaquin apart from yuko ari umustar kandi akora filme nziza cyane kandi yubashwe cyane mu Burundi n'umugenzi wa cyane turavugana misi yose ni nk'umu brother kuri jewe aha yaje ngaho guha support mu brother wiwe twabonye ariko muri ko muri bane kubera yari yavuze yuko azoza ashakora baca bavuga yuko abafana yiwe ndibaza nibo babikoze baravuga yuko azoza anyway. So kibazo cya kabiri filime yarakozwe filime twakoze zibiri turakorana n'abaje muri competition kandi filime zimeze neza ariko kugeza muri no mwanya sinokubari ati izosohoka ino tariki kubera kila kintu usanga gifise umwanya wacu umwanya w'iyo filime uriho kandi iyo filime izosohoka niyo umwanya wayo wagera yararangiye cyane byose byararangiye sio anniversary yake hakuna kitu acha nsaba mahera ngo agure intuzenya ishugwe umba gomba kuri John K ndabizi ko mbibonye namukurikiye pore agura ishugwe ndabibona ari gusa tumwize uyansanze no mwizeye ariko ntiturabana mu nzu ariko narafashe irembo ndatanga inkwano hari hasigaye gusa ndamushire mu nzu aca tangura guparamira abasitari tutibagiye yuko inkwano ishobora gusubizwa Exactly. barasubiza nibo bayaca usinisumbuwe mimi. Aisha ndafisa akabazo gafina cyakuba twakubonye waje ugishika winjiye ugundana ufise amashubwo ushikumugwa mu nda we arakwiyamamura avuye ko atakuza atarigana kubona uwo umaze kuvugana bwa rimwe nawe cyangwa mwari umaze kubonana cyangwa mwavuganiye ku mbuga Naitu sana mpaka najua kama atakuja nijua aliniambia cause ni Juni sita kutaka show kila mtu lakini mimi najua kitu naongea tu sana
Na kuma SMS yetu inaonekana tuko tu pamoja. Mimi sio mgonjwa nitoke nyumbani nishike taxi ya 20,000 nije nimpokee mtu mwenye siongeagi naye. I'm not too crazy. Yeah. Ubaza ko yakwankiye kubera iki? Maybe aliona social media, I don't know. Ama uyu nawe aje avuga yuko yaramaze gutanga imari wawe nubwo ataragutwara. Simba mumuuliza siko hapo kwa niko mbali. Mumwasi. Naonekana John K yakatoma nawe kuki wawe uchaji. Naona tuko fresh. Kama kawaida.